Ego bakunzi b'ikinyamakuru Ejo Heza News nkuko mubibona ngaha kuva mu gatondo ko kuri wa gatanu abakunzi b'intamba mu rugamba abo bita intamba fans bazindutse bagira idefile bari mu myiteguro ntangere aho mukanya baza gushigikira umugwi intamba mu rugamba aho uzoburi kuratana mu mitwe n'umugwi wa Centrafrique. Abafana rero bavuga bati ivyaye vyose uyu munsi na kanyamuneza ntangere ati tuza guhura n'umugwi wa Centrafrique atariko rero turiteguye neza cyane gushigikira intamba kuko nkuko bavuga bati abafana n'umukinyi agira 12 mu kibuga tireo kubw'ivyo dukeneye intsinzi dutezwa rero gushigikira umugwi wacu. Idefile rero bayitangwe mu gitondo bariko bazunguruka hagati mu gisagara ca Bujumbura. Placide arongoye intamba fans aratubwira ingene vyifashe. Twebwe bwa mbere twabwiye abo twafana twabigize umwuga kandi akana novugatina kanyuma ni finale. No munsi no kuvuga twiteguye tumaze ibisi dukora ama repetition turi tayari muri byose murabona ko twiteguye gushigikira umugwi wacu. Turizera yuko no munsi nguvu zose twakoresheje kuva tukitangura gufana no munsi duherezako turizeye ko intsinzi tuyironka. Abafana turiteguye mwabibonye n'abakiyi bacu turazi ko bameze neza. Defile yatanguriye ara kuri Gare du Nord ama turamanuka tuca kuri Kotebu tuca turabandana n'ibarabara rizana ngaha muri ville. Ndabona yuko tumaze hava amasaha 2 tuko turagira defile kugira twerekane ikorwa kiriko kiraba ko dufite urubanza rukomeye no munsi ari ukwezi tuzi ko ari ukwezi kw'amateka tuja muri kane no munsi amateka arandikwa tubandaniza muri kane muri Cameroon. Okay, abajeje umutekano no kuvuga yuko ni witwa Magorwa niwe yadufashije kugira ngo dushobore kuba dufise abaducungera umutekano ko murabona ko match itandukanye nuko yaho riba muri weekend baba mudwi hagati abari ambutiyaje babigoye kugira dushobore kurengana. Rero turabashimira cyane babidufashijemo kugira ngo dushobore kugenda mu rugendo tugize byari kutugorera adafisa abashije umutekano. Ikizere nibaza ko mukibona no mu bafana umukinyi wa 12 mwangene yitegura nakuya twiteguye twebwe n'abakinyi niko biteguye niko biza kubaha ingufu nyinshi babonye ikorwa tuko turakora tuko turabashigikira. Intsinzi ni ngombwa ngaha iwacu bisindo 3 kubusa ngiye kubana duce ngaha kuri federation ama tubanaje twamanuka na Benito Midori University duhereza ko yatwaye kanya gufata roko kugira ngo bitegurire urubanza ruzo rukomeye saa 9 akamono batera babandanye bashikira umugwacu serukira gihugu uno munsi nankeka batabikora aho bari hose umuntu wese aze gufanira hari nimbazo ari kuri televiziyo canke abatasho gushikanga. Ku ruhande hariho uwo mufana akomeye cyane bita Vuvuzera wagira ati ivyo vyose uko vyogenda kose uyu munsi n'imiburabura ni bitego nka 3 kubusa tuza gutera umugwi wa Centrafrique. Agira ati abakinyi barahari turafise Saido ntibazonkiza batazira Lyon ati ivyo vyose uturamwize uyu munsi turabona yuko aza gukora ibikomeye cyane kugira ngo dutahukane intsinzi. Icyambere uko twagwiteguriye ngira murabona yuko birutana uyu munsi none twaje natwe turi nk'aba manager. So icyo no kubwira ndabona ko ari ibitsindo 3 cyangwa 5 Saido ntibazonkiza uradateye kufra ni Lionel Messi je na maroka kari Lionel Messi amujya mukinyi yajavuye muri Atletico Madrid uja bamundekere ndamwifatira uja Saido ataramucamo pa aturinda. Mwomenya ko rero ugo rukino hagati y'intamba mu rugamba n'umugwi wa Centrafrique ruza gutangura isaha 9 z'umuhingamo ku kibuga Intwari mu gisagara ca Bujumbura.